hari igihe ubona uti turateba gutera imbere kurusha uko twari gutera imbere, ariko ukavuga uti Imana sinzotera imbere ibidasa n'ingene wowe ushaka ntera imbere. Yesu ashimwe cyane. Why? Kuko twege ikintu Imana yaduhamagariye ni mwebwe. Uhoraho n'umwungere wanje sinzokena. Turi ibikoresho vy'Imana byo gutuma mwebwe mugubwa neza, tubatungisha, haleluya, mugira umugisha, mutera imbere, mwubaka ingo, muvyara abana, mubabeza, mucika ibigatanya, mugacika abantu bazima, mugaprospera mu buryo bwose, haba mu muhemu haba mu mubiri. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe wicarana n'umukristo akakubwira ingene yakubise idiri y'amamiliyari, ukabuzi ko tubuze imifuko yahariye, ako kumva muhemu yaranakwemereye kumubwira aga probleme kawe, akakubwira ingene ejo yaronsaya, hirya ejo yaronsaya, ngo pastor ngo no bikubwira ejo naronsaya, je nagize gute, nawe ukigwa ati kwere turabuza amahera y'idare, aha turinda kugenda kwa Thierry no gupfukama no kwa Frere, yewe ako kumva ngo hora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ega duhora twumva intahe zanyu. Kandi Imana ishimwe vre. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero aha sahantu ho gutungira. Ariko kandi aha nyene Imana ishatse irahagutungishiriza, kuko hari abantu benshi b'Imana bazima, haleluya, bakunda bungere babo. Ariko ntibigomba kumva ko bigomba kuva kuri mpwemu yera yagukomunitse, haleluya, atakaboko kanje, kuko ico nshizemo akaboko kanje nzokimentena n'akaboko kanje. Bantu b'Imana, abakozi b'Imana, ico dushize mu kuboko kwacu tuzokizigamisha amaboko yacu. Nimba ari ikintu udashobora kuzigama, ni igikorwa c'Imana ko gitegwa n'abadayimoni benshi. Ariko iyo uretse ukuboko kw'Imana kukabijamwo, wamuruhutse, uryama neza, urasinzira, kuko Uhoraho ni watuma umuntu akura, Uhoraho ni watuma umuntu amanuka, Uhoraho ni watungisha kandi watuma umuntu akena, Uhoraho ni watuma umuntu abaho kandi watuma n'umuntu apfa. Iyo biriko biramuvako bikwigisha ukwizera, ukamenya timing y'Imana ku buzima bwawe, ukareka kuyitanga